Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza. Ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata ca ba mukerarugendo, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndatangura nkushikiriza ino nkuru ivuga kw'itotezwa ridasanzwe ku banywanyi ba seneri. Umunsi w'ejo haheze ku munsi w'Imana hari hategekanijwe i Ngozi ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri ryateguwe n'umurwi w'abashingamateka b'uwo mugambwe bavuga ko batemera Gatorwasa. Ku mirwa mikuru yose y'intara harungitswe bisi za kwasiteri zija gutora abitabira iryo koraniro. Nko mu gisagara ca Gitega iyo bisi yari ikingiwe n'abasirikare yongera iherekezwa na pick-up y'igisirikare. Ku ruhande rw'abanywanyi bayoboka Gatorwasa nabo nyene bazindutse biteguriye kuja kubuza iryo koraniro bavuga ko ridahuye n'amategeko agenga seneri be n'amategeko y'igihugu. Abashingamateka ba seneri bayoboka Gatorwasa bishikiye i Ngozi ariko banyiwe kwinjira ahabera ikoraniro. Igipolisi cahavuye kibegeraniriza hamwe kibicarika ku zuba aho ata n'umwe arekuriwe kubaha n'amazi yo kunywa. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'umurima wa Edeni uri mu Burundi kandi k'abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Kubw'uwarongoye igihugu kiri mu bitagenderwa na buke buke kw'isi kandi n'ibibanza vyaco vy'iratiro bidahabwa agaciro kandi ata n'ibiharuro bijanye n'ubukerarugendo bwa buri mwaka abanyamahanga baja mu murima wiwe wa Edeni bafatwa n'isumaku. Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi Gitega umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntiyicuza kuba yarasavye ko abahuza ibitsina babisangiye baterwa amabuye kandi aranasubira kubisaba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasubiriye kuvuga ko aticuza ku majambo yavuze ku bijanye n'abubakana basangiye ibitsina. Yarashimangiye mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ko yiteguriye guhamwa kubera ico. Yemeje ko leta yiwe yiteguriye kwikwiza aho kumva imfashanyo zotangwa kubera ubugeni bw'abasangiye ibitsina. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo mu ntara ya Cibitoke abakenyezi bane barishwe buca hari umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Abakenyezi bane barishwe, abigeme 8 barafatwa ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwahariwe umukenyezi mu makomine ya Rugombo, Murwi, Bukinanyana ndetse na Buganda mu ntara ya Cibitoke, intara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abaharanira agateka k'abakenyezi basaba ibihano ku bakoze iryo bara. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi womenya ko abanywanyi benshi b'umugambwe seneri bahagaritswe abandi babuzwa gutembera mu gihugu kuri uyu w'Imana. Bari bifuje kwitabira inama yateguwe n'abatacemera Agatorwasa ngo bamubogoze ku burongozi bwa seneri. Urunani rw'indongozi za Afurika rutavuga rumwe n'amareta yazo ruvuga ko rushobora kwitura igisata c'ubutungane c'umuryango wa EAC n'iyo abategetsi b'u Burundi bobandanya kuburabuza Agatorwasa. Agatorwasa yiyamiriza ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi muri iryo burabuzwa. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe. Urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo buramvuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga kw'itotezwa ridasanzwe ku banywanyi ba seneri. Umunsi w'Imana, umunsi w'ejo haheze hari hategekanijwe i Ngozi ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri ryateguwe n'umurwi w'abashingamateka b'uwo mugambwe
bavuga ko batacemera gato Rwasa. Ku mirwa mikuru yose y'intara harungitswe bisi za kwasiteri zija gutora abitabira iryo koraniro. Nko mu gisagara ca Gitega, iyo bisi yari ikingiwe n'abasirikare yongera iherekezwa na pick-up y'igisirikare. Ku ruhande rw'abanywanyi bayoboka Agathon Rwasa nabo nyene bazindutse biteguriye kuja kubuza iryo koraniro bavuga ko ridahuye n'amategeko agenga seneri be n'amategeko y'igihugu. Abashinga amateka ba seneri bayoboka Agathon Rwasa bishikiye i Ngozi ariko banyiwe kwinjira ahabera ikoraniro. Igipolisi cahavuye kibegeraniriza hamwe kibicarika ku zuba aho ata n'umwe arekuriwe kubaha n'amazi yo kunywa. Mu ntara zitari zike indongozi n'abanywanyi ba seneri bariko barafatwa. I Muramvya ibisi yagira yunguruze abanywanyi ba seneri bayoboka Agathon Rwasa yarahagaritswe abayirimo bajanwa gupfungwa. Mu Kayanza indongozi zarafashwe. Amabisi atwaye abanywanyi bayoboka Agathon Rwasa ntarengana. Umushingamateka Bernard Ndayisenga atemera Agathon Rwasa niwe havugwa ko yereka igipolisi imodoka zirengana n'izitarengana. Umwaka urenga uraheze umugambwe seneri ubujijwe ibikorwa vyose hata nama n'imwe irekuwe y'uwo mugambwe. Ku wa gatandatu w'indwi yahera ikoraniro kaminuza rya seneri ryari ryatumweko n'umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa ryarabujijwe i Bujumbura. Igitangaje abavuga ko batemera Agathon Rwasa bo bamaze uwo mwaka nyene bakora amanama mu gihugu cose. Iri koraniro kaminuza ry'Ingozi buramatari waho yari yaraye avuze ko ataryazi ariko ryo rirakingiwe ku rugero rukomeye. Ibiriko birashikira umugambwe seneri ni ikimenyetso ko Perezida Ndayishimiye adakeneye guhiganwa na Agathon Rwasa mu mwaka w'ibihumbi 2027. Biraboneka ko CNDD-FDD ishaka kuzoja mu matora hata seneri ikomeye ikiriho mu Burundi. Uko Petero Nkurunziza yabikora akitoza atawe bahiganwa vy'ukuri niko Evariste Ndayishimiye hagiye kubibandanya. Eden ya Ndayishimiye ifise icivugo ca ryogora duhure. Aba mubona bicaye hasi ni abashinga amateka ba seneri bayoboka Agathon Rwasa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ko umurima wa Edeni uri mu Burundi kandi ko abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Kubwo uwarongoye igihugu kiri mu bitagenderwa na buke buke kw'isi kandi n'ibibanza vyaco vy'iratiro bidahabwa agaciro kandi ata n'ibiharuro bijanye n'ubukerarugendo bwa buri mwaka abanyamahanga baja mu murima wiwe wa Edeni bafatwa n'isumaku. Uko kurazirana k'umukuru w'igihugu kwashizwe ahabona kuwa 27 Ruhuhuma guheze. Uwo munsi nyene Evariste Ndayishimiye yariko yugurura inama rukokoma ijanye n'ivya ba mukerarugendo. Igihe Imana yirukana Adamu na Eva mu murima wa Edeni yashizeyo abamarayika baguma bazungagiza inkota zaka urubeya kugira ngo Adamu na Eva ntibasubireyo. Ubwato bwa Nowa bwavuye mu Burundi ndabibabwiye. Irya mvura yatumye haba umwuzurira yari ivanzemwo n'urubura. Ubwato bwari mu Burundi hariho umuyaga wabudugije ubujana kure inyuma y'umwuzurira. Ubwato bwari bwamaze gushika muri Isirayeli. Babonye uruzi ruhari baciye bemera ko ari Rusizi, uruzi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzuzi nazo zikikuje umurima wa Edeni ni Rusizi, Ruvubu, Maragarazi ndetse n'Akanyaru, uruzi rugabura Uburundi n'u Rwanda. Uko akaba ariko Neva yavuze imbere y'abariko baramwumviriza, biboneka ko bitabaguye neza bakanakoma amashi batinya. Kubw'umukuru w'igihugu Neva abenshi mu bamukurikirana ntibemera kuko abamarayika bafise inkota zica ibibatsi barabahumye amaso. Abanyamahanga bakwemerwa n'u Burundi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yemeza ko hari ubwoko bw'isumaku bugumya ingenzi zose zishitse mu gihugu ciwe ubwa mbere. Genda mubaze abanyamahanga baza mu Burundi bazobabwira ko hari isumaku ibakwega ikabagumya bakibaza ko bashitse mu ijuru. Uko akaba ariko yagerageje kumvisha abashikiranganji, abaserukira amashirahamwe yegukira ONU, amashirahamwe mpuzamakungu, abategetsi barongoye igihugu hamwe n'abandi batumire benshi. Yarashimangiye atanga n'akarorero ati
murabaza uwuserukira PNUD turi kumwe ngaha ubuheruka uwuserukira PNUD mu karere yaraje kugendera Uburundi yararondeye inshuro nyinshi ko nomwakira amaze gushika yansavye ko ntomureka agatembera Uburundi kugira ngo nzomwakire inyuma yo kuzunguruka igihugu ikintu ca mbere yambwiye nimubaze uwuserukira PNUD nicabona canje yarambwiye ati mufise igihugu ca mbere ciza kw'isi nubwo biruko Uburundi ntibugira igiharuro na kimwe c'ingenzi cakira buri mwaka ariko umukuru w'igihugu niwe wenyene yemera ivyo atangaza ntimubona kuko igihe Adamu na Eva bacumura inyuma yo kubirukana mu murima wa Edeni Imana yaciye ihashira abamarayika bafise inkota zaka umuriro mwebwe ntimushobora kubibona nubwo ariho muri Imana yaduhishuriye ko aha ariho hari umurima wa Edeni Uburundi ni umurima wa Edeni uko akaba ariko yabandanije avuga abanyamerika banywa amazi avuye mu Burundi umukuru w'igihugu yarishimye yerekana uko yumvishije umwe mu baturuka muri Amerika yaje mu Burundi inyuma yo kumusigurira ukuntu abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ava muri California i Los Angeles vyagenze gute umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ava muri California umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ava muri California i Los Angeles vyagenze gute twari mu buriro dutangura umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ava muri California i Los Angeles vyagenze gute twari mu buriro dutangura guharira hanyuma ndamwereka ukuri munywa amazi yacu ariko bamwe ntaco muduha aca aranyishura ati by'ukuri tunywa amazi yanyu nyuma y'amasaha duharira namubwiye yugurure Google ndamubwira ati ngaya amazi y'u Burundi ava mu kiyaga Tanganyika agaca muri Rukuga akisuka muri Fleuve Congo iyo nayo yisuka mu mwibahari Atlantique nayo yifatanye na Pacifique none ntituri kw'ibahari Pacifique ntuhejeje kunywa amazi yacu bunyene uko niko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko abwira abatabaza ikibazo ntiyatomoye nimba uwo munyamerika yaragumijwe n'isumaku ifata abashitse mu Burundi canke atariko vyagenze